Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kubiriko biravugwa indane mu mugambi kuri ku butegetsi CNDD FDD ndetse n'inyinyurana ridasanzwe riri hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse n'abandi bari muri Conseil de Sage canke inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ni byinshi biriko biravugwa ko hari bamwe mu bategetsi kandi bariko bariyonkora ku ruhande rwa President Varisito Ndayishimiye bakaja ku ruhande rwa Reverano Ndikuriyo. Mbere mu minsi iheze mwarumvisha amakuru y'ivyo President Ndayishimiye yakoze aho ubwiwe yigiriye ku biro aho asanzwe arangurira imirimo ye nk'umukuru w'igihugu Ntare House, maze agabisha abakozi bo muri Ntare House ko atazokwemera abantu bakorera abami babiri. Nukuvuga ko rero ryanyinyurana ryabe na Ndikuriyo canke se ibindi bihangange bivuga ko ari ivyo mwiragi rya Sogo, nukuvuga iragi rya President Nkurunziza kuri ubu bisigaye bihagarariwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverano Ndikuriyo, nawo bariko baraguka umunsi ku munsi. Iri nyinyurana rero rikaba rigaragaza ko mu ikoraniro kaminuza rizoba ku igenekerezo ya 25/0 y'umwaka w'ibihumbi 2026 rishobora kuzotuma Reverano Ndikuriyo agumana ikibanza cyo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, hanyuma President Varisito Ndayishimiye rero bikaba ari ibintu bitomworohera kuronka imanda igira kabiri mu mwaka mu matora y'umwaka uza w'ibihumbi 2027. Nkuko amakuru adushikira abivuga cyane cyane kubegere President Varisito Ndayishimiye ndetse n'abandi bamenyereye ibivugwa cyane mu gisata ca politique. Muribuka ko mu minsi iheze kandi umushikiranganje ajejwe ikiyaga ca leta ari naho kandi ariwe Dr. Ndikumana yigeze kugabishwa na Reverano Ndikuriyo mu majambo Reverano Ndikuriyo yagize mu kiganiro yari yaremesheje n'abamenyesha makuru ku igenekerezo ya 2/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ivyo rero vyatumye President Varisito Ndayishimiye ahaguruka ava ku kirimba ciwe kuri Ntare House, maze yishikira mu bushikiranganje bujejwe ikigega ca leta. Hamwe ngo kandi yagiyeho giturumbuka ntiyari yitezwe kuko atana protokole kumwakira yari igeze ikorwa. Bamwe bakaba bari bajeti ese yoba yari yaje gushigikira umushikiranganje Ndikumana canke nawe yaraje gushimangira ivyavuzwe na Reverano Ndikuriyo kuri uyo umushikiranganje nkuko tuza kubigaruka ko. Ni vyinshi biriko biravugwa kwihangana riri mu mugambwe indani CNDD FDD gushika naho benshi bavuga yuko hari uruhande rwoba rutanguye kwigarurira abari ku rundi ruhande nkuko tugira tuze tubigaruke ko. Vyonda subscribe canke sabone ni guterafyenda ko kugira ngo tuzocekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza abo bari hose kugira ngo nabo kandi baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'umuhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga inyinyurana ridasanzwe mu mugambwe CNDD FDD rirabandanya mu gihe kandi bihangange vyo muri uyu mugambwe bibandanya icuka kibi kibandanya mu bihangange bikomeye cyane vyo muri uyu mugambwe. President Varisito Ndayishimiye we akaba atanguye kugabisha abakozi bari mu bibanza bitandukanye ko atazokwemera abantu bakorera abami babiri. Dusubiye inyuma gato ivyabe mu gitondo cyo kugenekerezo ya 5/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nukuvuga ku munsi wa mbere w'iyindwi turimwo mu biro vy'umukuru w'igihugu Ntare House vyarakataraboneka. Aha President Ndayishimiye yagirije bamwe mu bamufasha amabanga ko batamukunda ko bamwiyorobeka ko ariko bakorera uwundi muntu. Yavuyeho kandi agabishije abakozi ko atazokwihanganira uwo wese ariko akorera abami babiri. Isoko ryacu ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu ryagize riti: mwaramutse, twabonye benshi bavuga ko umukuru w'igihugu yagendeye giturumbuka ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta ngo bujya imbere yuko ajayo yabanje kuza ngaha kwa Ntare House. Yifadikanije n'abakozi bose mu gisabisho twamatugira mu gitondo. Icadutangaze kandi ningene yaje agashikira mu gisabisho atabanje guca mu biro vyiwe. Gubundi yahora yama aca mu biriwe. Yavuze amajambo menshi ahejeje acaragenda adaciye mu biro. Ntavyo twari bwabone. Ngibintu yavuze byari bitangaje rwose. Yavuze kuvyerekeye abantu biyorobeka ngo baramukunda yagenda bagasigara baramuvuga. Yongeye ko kandi ati hari abasanzwe badatonda ku gihe ariko bumvise ko nje gusenga baciye bahamagarana baragwira. Mu bisanzwe kenshi yasenga abakozi basanzwe bita basu contrat nayo barya bita abamandateri politique babizamwa ruko bumvise ko president aje.
niwe rero ngo yacagira ko agabisha bo mandateri ko bagiye kwibonera ko ngo kubera abenshi muri bo banse kumuyoboka. Yavuze ko atazemera abantu bakorera abami babiri. Ngico gihe ubwo yaza mu masengesho canke se mu gisabisho twama tugira buri gitondo ngo vyaboneka ko yaraje gutanga ubutumwa kandi bwari bufise abo bugenewe. Ibintu vyinshi yabivuze mu migani acarangiza avuga ngo bibwirwa benshi bikumva benevyo. Dojeje yaciye agenda vyaboneka ko hari ikindi gikorwa cihuta ariko benshi nubundi ibi byose President Evariste Ndayishimiye ariko aratangaza ndetse n'amajambo twitangarijwe n'umwe mu bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu muri Ntare Rushatsi House, benshi bakaba nubundi babisanisha n'inyinyurana rishobora kuba ririkorera jambere hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, umwe bavuga ko kuri ubu ari wari kwisonga mu bavuga ko bari mwiragiri ya President Nkurunziza aho Alain Guillaume Bunyoni yinjirejwe ibohero. President Evariste Ndayishimiye ngo avuye muri Ntare House yabandanije mu bushikiranganje kandi bujejwe aba ikigaga ca leta aho tana kimwe cari gitegowe kijanye no kumwakira no kwibarabara nta basuda bari bashizweho, ni bake banamenye ko ari waje. Amakuru tumaze kurunka nuko yaganirije bamwe mu bategetsi bakuru muri ubwo bushikiranganje ngo n'urugendo rwoba ruri mu ntumbero yo gutera intege abakozi b'ubwo bushikiranganje no gushigikira umushikiranganje Arendi Kumana. Iyi akaba ari inkuru tuza kubageza ko no mu mwanya uri imbere. Gusa ngo amajambo President Ndayishimiye yabwiye abamufasha muri Ntare House asa n'ashimangira rwose inyinyurana ryabe na Reverend Ndikuriyo. Abakoreyo bakaba baratubwiye ko atigeze abatomorera uwo mwami wa kabiri bakorera ariko babifashe nko kugabisha abategetsi boba bari ku ruhande rwa Reverend Ndikuriyo. Abandi bati umwanya niwo uzodusigurira ivyoba biriko biraja mbere ndetse kandi ngiminsi yaracatubikiye byinshi nkuko abategetsi muri politike bama babivuga. Sivyo gusa kandi kuko hari n'indi nkuru tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere uvuga ingene Geras Daniel Ndabirabe, Reverend Ndikuriyo n'abandi bategetsi tudashatse kudondagura muri ano makuru uba barakoze urunani rukomeye cyane ngo bigoye ko go kwinjirirwa. Tukabibutsa ko kandi President Evariste Ndayishimiye hari umwe mu bo leta guye bagomba kurongora inama nshinga amateka bikaza kumuta kuwa amazi ubwo Ndabirabe yavugaga ko adashobora guheba ico kibanza. Ni byinshi turiko tubatohoreza ko tuza kubageza ko mu makuru yacu ari imbere. Nimwe kandi wahoze ari umushikiranganje Martin Teretse ngakwiye gusigura ibijanye n'amafaranga yo kubaka Amazon. Nkuko twagiye turabigaruka ko kandi na President Evariste Ndayishimiye akamutera intege umushikiranganje Arendi Kumana yarutse gushira habona ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 leta yasohoye miliyaridi 79 zo kubaka amabiro y'Amazon 360 aho yanavuze ko ibiro vyose vyari vyandikiwe imiliyoni 220. Arendi Kumana akavuga ko ibiro vyubatswe ubiravye ataho bihuriye nayo mafaranga. Yanavuze ko hari Amazon ashika mu 100 atarubakwa mu gihe atabona amafaranga yayo iyo yashizwe. Bamwe mu bubatse ayo mazone bakavuga ko ico gitigiri ca miliyoni 220 ataco bigeze babwirwa. Umwe muri bo yagize ati ibi bintu Arendi Kumana yavuze vyadutangaje. Jewe ndimwo mu bubatse ayo mazone vy'ukuri ntitwigeze tubwirwa ko hari miliyoni 220 yo kubaka. Nimba hariho ababibwiwe bazoba ari CNDD-FDD bakomeye. We yaba jewe yaba nabandi nzibu basayo mazone usanga twahawe amafaranga ari hagati y'imiliyoni 150 n'imiliyoni 170. Jewe nawe nzi barengeje ayo. Bamwe bati rero imiliyoni 18 zoba zaragiye hehe. Ibi bintu uyu mwubatsi w'amazu yatubwiye bibaye ari ukuri hazoba harigwa amafaranga menshi cyane kuko ufashe Amazon 360 imwe yose ukayikora ko miliyoni 50 usanga amafaranga yose hamwe yibwa ari miliyaridi 18 z'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga ngo yacishwa mu kigega Foniki kijejwe iterambere ry'amakomine. Kino kigega kikaba kivuga ko kandi kiri munsi y'ububasha bw'umushikiranganje jejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Muri iyo myaka yari umushikiranganje Martin Niteretse. Ngo nimbuko Arendi Kumana yabivuze ko hariho intumbero yo gukora ku mugaragaro no gukurikirana ingene amafaranga y'igihugu akoreshwa ngo birahambaye ko Martin Niteretse atanga umuco ku kijanye nayo mafaranga yoba atarahawe abajejwe kubaka Amazone. Umushikiranganje Arendi Kumana we yaramaze kuvuga ko n'amafaranga agenewe Amazone atarubakwa atariko ku makonte ya Foniki. Muti none rero ayo mafaranga yose aja hehe?
bigenda gute ngo iyo inama nshinga amateka na nkenguza amateka zibwibazo bihambaye gutya ndizishiraho umugwi ubitohoza? Ese bigenda gute ngo Procureur General de la République abe yumva ibintu nk'ibi ntace yugurura dossier ivyerekeye? Ngo yambona kazoza baturirimbira buri kanya twoshika ko gute hari ibintu vyifashe gutya? Niko benshi mu basesanguzi mu vya politike benshi babigaruka ko babivuga. Mu yandi makuru kandi nkuko tubandaniza kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye, hari indi nkuru tugera tubagezeko. Amakuru aravuga yuko ibiziga bibiri vyatoye mu binogo vyimbwamwo inzahabu, aha akaba ari mu Cibitoke. Mu burengero bw'u Burundi abagabo babiri bakora mu vyo kwimba inzahabu batoye bapfuye ku mugoroba w'igenekerezo ya 2/0 mu kinogo cimbwamwo inzahabu ku mutumba Gisaba, zone Buhindo, komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Abategetsi baho bagatangaza ko hatangujwe amatohoza. Amakuru ava mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka akavuga ko ibiziga bibiri vyabo bimvyi b'inzahabu ku mugoroba mu binogo bimba. Abo bapfuye boba kandi bari baboshe mw'izosi baca babata muri ivyo binogo. Amakuru yemezwa n'imiryango yiwe avuga ko abagabo babiri bari bafise inzahabu nyinshi mu gihe banyuruzwa, mu gihe babugwa irengero ku igenekerezo ya 30 Kigarama. Imiryango yabo ikavuga ko yabarondeye ikabura. Ibiziga vyatoye biriko birabora, vyoba vyari bimaze iminsi ine muri ivyo binogo imbere yuko bitogwa. Indongozi zaho zaciye zitanga urusha rwo guhamba ivyo biziga vy'abahise ku mutumba Buhindo mu miryango yabo. Ku ruhande rwabo abo mu muryango w'abahisi basaba ko abakozwe ubwicanyi bamenyekana bagahagarikwa bakajanwa mu butungane, bakavuga ubwo bwicanyi bufitanye isano n'ico kugwa ry'ubutare. Muri iyi myaka iheze ibikorwa vyo gucukura inzahabu mu buryo kama mu Cibitoke no mu bindi bice vy'uburengero bw'igihugu birakora cane, rimwe na rimwe bidakurikije amategeko. Ubwo bwicanyi bujanye n'ubutare bukurikirwa n'amatati yama yibonekeje hagati y'abimba inzahabu mu kwagirizanya ubusuma, kwibana amahera, rimwe na rimwe bikavamwo amabi adasanzwe. Mu ntwaro kenshi bama basavye abimba inzahabu kuja hamwe mu mashiramwe batunganye neza ibikorwa vyabo, ariko ako kamo ntigashigwe mu ngiro. Abanyagihugu bo bariyamiriza kandi umutekano udakuye mu bice bikikuje ibirombwe, bivuga ko hicirwa abantu benshi. Amatohoza agiye gukogwa ngo abanyagihugu bo basabwa gufasha. Avugana na kimwe mu menyeshamakuru bikoranga mu gihugu cy'u Burundi, umusaneri wa komine hamwe n'urongoye igipolisi mu Cibitoke bavuga ko atanu umwe arafatwa muri abo bakekwa ko ico caha gushika kuri iyi saha. Bagatangaza ko amatohoza yimbitse agiye kubandanya aba mu ntumbero yo kwerekana umuco kuri ubwo bwicanyi bagahombera munwa. Bakanasaba kandi abanyagihugu gukorana no gutanga amakuru yose yofasha kumenya abo barakoze ubwo ububisha. Mu yandi makuru kandi reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa ibubanza, aho kandi naho umutama w'imyaka ishika 70 yaranizwe, batatu mu bikekwa bakaba bamaze guhagarikwa n'igipolisi. Umugabo afise imyaka irenga 70 yarishwe bunyamaswa ku murango ku munsi w'Imana igenekerezo ya 4/0 uyu mwaka w'2026 ugacimbira Gashanga umutumba Kagirigiri, zone Mitakataka muri komine Bubanza, intara ya Bujumbura mu buseruko bw'igihugu. Kwa masoko yaho nyene ikiziga cyo yishwe catoye ku Mutaga hafi saa 6 gitogwa mu nzu iwe naho mu muryango wiwe. Uwo mutama w'imyaka ishika 70 yanizwe n'abantu bataramenyekana. Ubwicanyi buteye ishavu abanyagihugu bo muri ako karere cyane cyane ko bwakozwe ku Mutaga, ibibagake muri ako karere kitwa ko kama gatekanye. Kumvo z'amatohoza ariko araba abantu batatu baramaze gufatwa bakaba bapfungiwe ku kirindiro cy'igipolisi ca Mpanda. Bafashwe harimo umwana w'umuhungu w'uwishwe muri kahise, bakaba bari bafitaniye amatati y'amatongo. Abandi babiri bikekwa bakaba arabahoze ari abakozi b'umuhisi. Wamakuru twaronse umuhisi yaramaze igihe yaravanye n'uwo bubakanye. Indongozi z'igipolisi zirabandanya amatoza kugira ngo hamenyekane umuco kuri ubwo bwicanyi, hanamenyekane n'ababukoze. Abo mu muryango w'uwishwe bagasaba ubutungane gukora na ubwira n'inguvu mu ntumbero yo gutora abafise urara muri ubwo bwicanyi bamenyekane, bahanwe hisunzwe amategeko. Mu kurindira icuka c'ubwo bakiriganza abanyagihugu bo kuri ako gacimbire basaba ko ubutungane bwoba ari bwo bukora mu gihe hadutse amatati mu ntumbero yo kwirinda ko amabi nkayo yosubira kuba nkuko abanyagihugu bobo babivuga. Sivyo gusa kandi kuko hari nibindi biriko biravugwa ku bwicanyi buriko burabacane muri ino minsi, yoba ibiriko biravugwa ndetse hirya no hino hatandukanye. Nimwe kandi hari
vyinshi turaza kugaruka ko cyane kuri bamwe basirikare bo mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo bo babacumbikiye ngaho mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'abandi benshi bakavuga ko hari ubwoba mu banyagihugu kubera ricumbikirwa ryabo bakoresha ibigwanisho bicira umuriro bo babacumbikiye ngaho mu gihugu cy'u Burundi mu makambi atandukanye. Ibi byose turaza kubigaruka ko mu mwanya uri imbere. Ufite subscribe canke sabone niba utarafite nako kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba muri politike agateka kaze na muntu imigendanire n'andi makuru ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa no Muhuza TV. Imana iba hezagire.